Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kubisununuye canke kubazi kahise ku Burundi ntibayobewe ko Uburundi ari igihugu caciye mu ntambara n'indyane za politike, intambara canke indyane zatumye mbere hariho n'abahitamwo gufata umuheto. Abaramutswa igihugu uno musi bahoze bari mu muhari w'abagwanyi FDD imbere yuko haba amasezerano yarusha, amasezerano yatumye intambara ihagarara mu Burundi mu 2015 n'imbere yaho gato harasubiye kuvugwa ivyivuka ry'imigwi y'abagwanyi, aha twovuga nka Red Tabara, Forebu, FPB n'iyindi. Muri no misi hasubiye kuvugwa kandi ivuka ry'iyindi migwi y'abavuga ko bakeneye guhindura ubutegetsi bakoresheje umuheto. Iyo migwi imwe iramaze gusohora amatangazo, ariko waraba ibikorwa vyo ku rubuga rw'intambara ntibiboneke cyane. Hagati aho hari abarundi indiri bamaze gufatwa bakanyuruzwa bagirizwa kuba canke gukorana n'imigwi mweniyo y'abagwanyi, nk'uko vyagiye bigaragara mu matohoza n'ivyegeranyo vyasohowe n'ishirahamwe Focode. Aho bigeze nubwo abarundi bakeneye urukiza n'inyishu ku bibazo vy'injyane za politike n'umutekano, baribaza vyinshi bafatiye kwivuka n'umurindi ririko no kubwishi imbere bw'iyo migwi y'abagwanyi. Bamwe bati mbega imwe muri iyo migwi ntiyoba ishingwa n'abakorana mu rufuri n'iperereza ry'Uburundi kugira ngo bate mu mutego abarundi bahungabanya batavuga rumwe n'ubutegetsi, babanyuruze mbere banabagandagure. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa 21 Nyakanga umwaka wa 2025 tuza gushimikira ku kibazo c'iyo migwi ivugwa ko ari y'abagwanyi bishika mbere ikanahitana abarundi bayikurikiye batazi ko baguye mu mutego. Mbega none abarundi bakwiye kumenya gute ko ari umuhari uwo koko ushobora kubohora igihugu, uwo muhari kubaho canke wowe ufise inguvu kugira ngo birinde gukurikira ababata mw'ihumbi. Abo bavuga ko bo bagomba kugwana bakoresheje umuheto, bo bomenya gute ko muri bo ababinyegejemwo mbere bashobora kuba bakorera iperereza. Mbega leta yoyo nimba ikoresha imikenyuro n'inzira mwenizo, inyungu yayo niyihe mu kurondera gushiraho imihari y'abagwanyi? Abariko barafatwa izoheza ibakoze iki, canke twitege ko leta izotubwira iki kubo twumvise bafashwe? Ngibi bimwe mu byo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno musi kuri micro Gilbert na Alice Hakizimana, nitwe tugiye kukiremesha. Alice nimba munyumva mwiriwe, mwakira abatumire mwongere muvuge n'indeganizo ya kino kiganiro. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe n'abariko baratwumviriza muri kino kiganiro, ndabahaye n'ikaze. Uno musi rero Gilbert duza kuba dufise abatumire babiri. Umutumire wa mbere ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Naje ndabaramukije kandi ndaramukije abatwumviriza bose. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Dieudonné Bashirayishize, umushingwamanza akaba no mwishirahamwe Kavib. Maître Bashirayishize turabaramukije kandi tubaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwakoze cyane kudutumira, ndaramukije wo dusangira ikiganiro mwe mukiremeshe ka mbere n'abandi bose baje kucumviriza. Murakoze namwe. Gilbert rero kino kiganiro nkuko dusanzwe tubigenza kiza kuba gifise imice itatu. Mu gice ca mbere tuzaguha akanya abatumire bacu babiri kugira ngo bace ijya nino ikibazo uhejeje gushikiriza. Mu gice ca kabiri naho tuzaguha ijambo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo abatumire, eka mbere abavyifuza bashobore no kugira ico baterereye. Igice ca gatatu ari naco ca nyuma tuzakugaruka ku batumire kugira ngo turabe intererano yabo kucokorwa, abo gikora n'uburyo cokorwamwo. Tubibutse ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X, Facebook, YouTube vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire aho muri hose.
ku mbuga zitandukanye. Ikiganiro naco kiza kuba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Ciribe turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice, barakoze kandi n'abatumire bashitse ku murongo hakiri kare. Dushimire kandi n'abariko baratwumviriza. Reka ikibazo ca mbere ndagihere ku urongoye Focode Pacifique Ninahazwe murongoye Focode. Focode imaze imisi yandika ku bantu batanu baheruka gufatwa, mbere mwana avuze yuko mu bafashwe harimwo umukozi w'iperereza yoba yarakoreshejwe mu kubafatisha. Havugwa vyinshi kuri abo bantu bafashwe. Mu matohoza Focode yakoze, ukuri nukuhe kubijanye n'ico abo bantu ico barico nico bacatumye bafatwa? Ego murakoze. Mu ndwi yahera, no kuvuga indwi y'imbere y'iyi turimwo, niho twebwe muri Focode habaho abantu baturondeye bo mu muryango w'uwitwa Eloi Nkurunziza, batubwira ko uwabo yanyurujwe, batubwira ko yanyurujwe mu gihe yari yavuye mu Rwanda tariki 29 z'ukwezi k'umunani muri 2025, arasohoka u Rwanda aciye ku rubibe u Rwanda ruhana na Tanzania, yinjira muri Tanzania, araheza aza kwinjira mu Burundi, yinjirira Ikobero hariya mu ntara ya Muyinga. Arongera atubwira ko Eloi Nkurunziza yaragiye, hari abantu yaragiye gutora mu Kirundo, hanyuma ashitseyo araheza arafatwa n'iperereza co kimwe nabo yaragiye gutora. Baranavuze n'umushoferi wiwe yitwa Venance Ndikumana ko nawe nyene yafashwe. Mu mwanya wa mbere ayo niyo makuru twari dufise. Turabasaba nkuko dusanzwe tubikora ko baduha imyidondoro y'uwo muntu, turasaba ko bodufasha no kumenya abandi bafatanywe na Eloi abari bo. Batangura kuduha amazina, twatanguye kuronka amazina abiri. Hariho izina rya batubwiye uwitwa Bonaventure Nkuriyingoma, niwe muntu wa mbere batanguye kutubwira ko nawe yanyurujwe. Hakavugwamwo n'umunyarwanda yitwa Fabrice, byagarukiraho nta kinini twaronka kuri uyo. Buke buke tubandanya tubaza, dusanga uko tuvuga niko bitera bikura. Mu nyuma haba uwundi muntu aratwandikira tubwira ko hoho hari mu ntango y'ino ndwi ko hariho umuntu yanyurujwe yitwa Rabin. Batubwira ko Rabin yahora atanga ibiganiro kuri YouTube. Je Rabin ntawe nari bwigire numva. Hanyuma barampa link ya YouTube yiwe, nja kuraba ibiganiro uwo muntu yahora akora. Icara ndumviriza, mbere nsanga hamwe yanasoma amakuru yabaciye ku rubuga rwanje, nkumva we arayasoma akongera ko ibintu byo muri Kongo. Ariko numvirije ibintu uyo muntu yahora avuga, ndavuga nti bishoboka gute ko umuntu yahora avuga ibintu nk'ibi yinjira mu Burundi nawe agafatwa. Hanyuma niho nashyira no ku rubuga rwanje, ndabaza nti hari abo babazi uyu muntu yitwa Rabin uwo ari we, nkuko sanzwe ndabigira mu bihe byose baba bampaye amakuru ku muntu yanyurujwe ariko batampaye umwidondoro ukwiye wiwe. Niho mu mwanya muto cyane haciye hanyandikira abantu benshi cyane, bavuga ko yitwa Dieudonné ni y'ukuri, barambwira yava Ikibago gutyo. Ariko rero bavuzemo izina Dieudonné, nibuka yuko rimwe ndiko ndavugana na mukuru wa Eloi Nkurunziza yacishijemo izina ry'umuntu yitwa Dieudonné. Iyo yavuze Dieudonné gusa nta kindi yari yavuze. Ca ndamwandikira ubwo nyene nti mbega umuntu wambwiye yitwa Dieudonné ari mu bafashwe yoba ari we yitwa Rabin? Aca aravuga ati niwe Rabin. Aho ca ndamenya ko wa mugwi wose ari amadosiye afatanye, atari amadosiye atandukanije. Niho nagiye kumenyera ko ari ikigwi kimwe. Buke buke tuganira rero nabo, niho bamwe mu muryango wa Eloi bariko barabikurikira. Batinda ndamenye ko ari abantu batanu bafatiwe hamwe, gushikaho mbaza gose none bano bantu bafatiwe ibiki, hari ikintu ca politike bari barimwo. Mu mwanya wa mbere bambwira ko ata vya politike abo bantu bafashwe barimwo, ariko haciye nk'imisi ibiri baratinda barambwira bati buriya hari amakuru tutaguhaye.
hoho harajamwo ico ca politike ndumva ko cinjiyemwo mugabo bakagira bati bamwe nka Eruwa yari umushoferi gusa atwaye imodoka yari yagejwe kubunguruza Venance n'umushoferi wa Eruwa bakavuga nk'uyu munyarwanda ko batamuzi cyane wewe mugabo wumvirije gose ingene bariko barabimbwira ukumva nko hari ivyiyumviro bisa n'ibintu byo gutanguza urugamba rwa gisirikare mu bintu bariko barambwira narumvamwo ivyumviro bitera bija hiyo ukumva ko uyu Rabin mu kwinjira hariho amakuru yinjiye yabwiwe ko hariho nk'abantu mu gisirikare boba bagira bafashanya urwo rugamba bakavuga ibintu byinshi bitera bija muri urwo ruhande rw'ibijyanye n'urugamba rw'igisirikare ariko hose je ntagomba ico kibazo ntibishoboka gute umuntu numvirije ibintu yahora avuga kuri YouTube vyaje gute ngo aho umuntu amubwira ko yokwinjira kugira urugamba rwa gisirikare ari umuntu azwi kujya tubona kuri YouTube atinyegeza bona visage yiwe iboneka abantu bose aho yoca hose wacamenya batu uyu ni Rabin vyarinze bigera ahantu hagera hiyo hose gute akemera ikintu nk'ico wabaza rero abo bantu naho washika no mu wamwegereye bose kumva bavuga bati natwe ntidutahura ingene ibintu byarinze bishika hiyo akemera kwinjira mugabo niho baca bambwira uyo mukozi w'iperereza yitwa Alexis Hajayandi Alexis Hajayandi hari haciye amezi abiri aba mu nziwe Inyamata mu Rwanda uyu yabaye mu nziwe ngo niwe yamwemeje ibintu bitari bike ngo aramubwira ko afise abo basirikare ngo bakuru b'amakambi mu Burundi ngo bofatanya ngo ivyo bintu byo guhindura kumbura intwaro mu gihugu abo bakuru b'amakambi baranatelefona ngo baranivuganira bamwe baranasaba n'amahera kugira binjire muri uwo mugambi ibintu birebire bimeze gutyo muri jewe hagumayo ikintu numva ko kitoshoboka bishoboka gute ko umuntu yokwemera ibintu nk'ibi ndiko ndumva ariko biguma bisiga umuntu wa Alexis Hajayandi nawe ndamutohoza ko uyu Alexis Hajayandi we ninde nsanga n'umuntu yahuze mu gisirikare cya kera mu ex-FAB nsanga yavuye mu gisirikare muri 2005 hanyuma inyuma gato ahava yinjira mu mihari yari itanguye kuvugwa mu za 2007 2008 gutyo duga yakoreyeyo byabatera amakenga ingene yahavuye afatwa muri 2013 niba ntibeshe hanyuma afatanwa n'abandi bafatirwa muri Kongo barazanwa mu Burundi araja mu mpimba barambwira uko yari ameze ingene yahavuye anakizwa abantu bose bakamwizigira bakamufata nk'umugenzi wabo umuntu avuga amajambo make abasengesha ahubwo asa n'umukuru ngo w'ishengero riri mu mpimba mu nyuma haba abandi bavuga bati hari ibitero vyabaye Kabarore muri za 2015 wumva ariko asa n'uri mu barongoye igitero kandi ari mu mpimba wavugana n'abari ku rugamba baravuga ingene yahavuye asohoka bamwe barambwira ingene bahatswe kugwa mu mitego yiwe bari bahunze n'igihugu ugasanga nk'umuntu ari mu mahanga wa Alex akaba ariko aramusaba ko yoza kumuraba amubaza cyane ahaba muri iyo myanya akazabona nk'abigeze kumufata kera bo mwiperereza baciye bamusanga muri vya bibanza ahejeje guha amaze kubitanga kwa Alex akazabona haciye aba abantu bo mwiperereza ry'u Burundi bamusanze nko muri ico gihugu uwo muntu yabarimwo numva makuru menshi ameze uko mu nyuma baravuga ingene mu Burundi uwo muntu yagiye akora ubuzi butandukanye kumwa mu masalon de coiffure gukora mu masoko gukora mu bintu bikwana na Savonor bakavuga ingene mu mpera yoba yagiye yivye miliyoni zirenga 30 acaja muri Zambia tangura urudandaza naho nyene ava yababwira yuko agiye ku rugamba abantu benshi barambwira ingene yabandikira abwira ati nyaruka nyabona tugende ku rugamba
abo bahoranye mu mpimba, abo bahoranye muri MSD. Nasimvye ko yigeze kuba arongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda, aho navuga amatariki ahubwo za 2009 yarongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, inyuma za 2010 niho yagiye muri Kongo muri ivyo bya FPM abatabazi. Rero uwo muntu numva aratangaje gose, niho rero bacavuga yuko yaciye afatana n'uwo Rabin bahuriye kuki nuko igihe Alex yari mu mpimba yari apfunganywe na murumuna wa Rabin bambwiye ko we yari umwigisha mu ishure ryisumbuye muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Mu ntango za 2015 imbere yuko abimyerekano ubutegetsi buramubangamira gushika hahunga igihugu, barondera gufata amakonte yiwe muri bank, bayahagaritse bavuga bati uzoza kurondera amafaranga yiwe cyadufata iyo arungika murumuna we baca baramufata. Murumuna we rero agiye mu mpimba niho ahurirayo n'uyu Alex Hajayandi, baramenyana bo bararyamana no ku gitanda mu mpimba. Rero wa Alex akoresha ico nyene mu kurondera Rabin, amubwira ati murumuna we turazinanye, yari umugenzi gutyo. Sinzi ngene bagiye muri ivyo biganiro vyo bijanye n'ivyo kurwanya ubutegetsi bafashe umuheto, gushikaho wahaja yandi ava muri Zambia akadandaza ni butike yari afise, acagenda mu Rwanda ashika bamuhira kwa Rabin. Rero yavuye mu Rwanda uyu Alex Hajayandi arungikwa mu Burundi, yitwa ko ari wagiye gutegura umuzo wa Rabin na bagenzi we, bitwa ko bari bafise impinduka bashaka gushika bakora mu gihugu cy'u Burundi. Rero igihe binjiye ba Rabin yinjiye adaciye wewe ku mupaka cyo kimwe nabo bagiye kumwakira. Rabin n'uyu w'umunyarwanda yitwa Fabrice, bo amakuru dufise nuko baciye mu nzira y'ibinywabi, ntabwo bagiye guca ku rubibe, binjirira mu Kirundo kuri kote y'u Rwanda, baca hariya kuri kote ya Nemba barinjira mu Burundi. Rero bamwe baciye Muyinga baca baza kubatora, biteze imbere ngo ko baza kuba ari n'abantu benshi, ariko ntibyaba gutyo. Aho mu Kirundo baca barafatwa. Mu gufatwa bafatwa wa Hajayandi ari hari, Alex Hajayandi abibona mbere. Abinjiye bamwe navuga baheruwa baje bazanye imiduga ibiri, umwe bari banawuhaye wa Alex, yitwa ko afise ibikorwa byo gutegura gufata amazu mu Burundi, abo bantu bose bazoshikiramwo, bamuha imodoka bazi ko ari uwabo, ntibamenya ko ariko akwana n'iperereza icarira afata abo bantu. Hari imodoka igira gatatu yari ifiswe n'uwitwa Bonaventure, yoyo igira isanganya mu nzira, baca baja kuyikoresha Igitega. Ari nayo mpamvu yitwa Bonaventure we yafashwe bwije gose mu gicugu, yafashe ni hoteli Gitega, yagumye avugana ku telefone na Hajayandi atazi ko ba Rabin bo bamaze gufatwa. Nawe baramutora Igitega, bamanukana mu iperereza. Mu nyuma amatelefone twaragiye turerekana ingene yahavuye yerekana ko ari mu Cibitoke, n'amakuru twaronse inyuma akavuga ko bari bapfungiwe mu gasho k'iperereza mu Cibitoke. Mugabo haraciye iminsi 3 atawuzi iyo bahavuye bajanwa gushika ubu, nta gakuru kariho kavuga muri uyu mwanya ho bapfungiwe. Ngira mvuze muri mu ncamake n'inkuru twanditse ku mwanya munini, ngira bikuru n'ivyo, ibindi uko muza kuza muratubaza turaza guheza tuze turabyinjiramo. Ego, ariko kumbure Pacifique nazo bariko barabumva, bumvise muvugamwo umuntu w'umunyarwanda yagiye, muravuga ko ari abantu bari bagiye kubohora igihugu, bagiye kwitegura kuzofata umuheto, barafise izina, mwararosa ayo makuru canke ntimuraronka amakuru akwiye yo kuvuga umugwi wabo? Hanyuma uwo munyarwanda we yaragiye mu biki? Aha rero niho kumbure haba hatanguye kwinjiramwo ibintu bigoye gutahura gose. Bwa mbere bwo uwo muhari bavuga bo barimwo ntuvugwa, nta zina na hamwe hari izina, yaba umwe mu bo twavuganye ari kure mu bihugu vya Buraya bavuga ko bari kumwe bakorana, nta na hamwe yigeze acishamwo izina ry'umuhari bo bafise, ico kintu ntaco yigeze avuga. Uyu munyarwanda nawe naragerageje no kubaza no mu gihugu cy'u Rwanda, ndabaza na bamwe mu bategetsi ishobora kubaza uyu muntu mwe muramuzi, bambwira ko amakuru nabo bahavuye baronka ko yari umuntu w'umufotographe, umuntu w'umukameraman mu mamanza bajya bagenda gufata amasanamu mu bugeni mu biki, ariko ba Rabin ku ruhande rwabo bo bakaba bari bazi ngo ko ari umuntu yubafasha kuronka
ibigwanisho bikomeye, ibisirikare bikomeye bibafasha, ibintu wumva bisiga ubwenge, ariko ubajije bakamukora ko amatohoza uwo muntu ugasanga ni umufotogarafe cyangwa umukameramani, taho byumvikana ingene ba rabini baba bashobora guhendwa n'umuntu nk'uyu. Rero biratangaje rwose. Ku ruhande rw'u Rwanda mbere tunababajije bo baravuga bati uyu mugwi wa ba rabini wari uduteye amakenga, baba bari bamaze guhagarika abantu babo. Hari abantu bari bapfunzwe bafatiwe mu ntara zegereye Kongo, hariho uwundi yafatiwe i Kigali. Abo bantu bari bapfunzwe, ni ukuvuga ko ari umugwi wasa n'uri kurakurikiranwa, rero bajabuka mu Burundi ku buryo butumvikana. Nta zina uwo muhari wabo ndumva bafise, n'uyu muntu w'umunyarwanda ntibyumvikana ingene ajamwo akabahenda ivyo bintu byose bavuga ko yashoboye kubahenda, bakabyinjiramwo gushikaho binjira mu gihugu bagafatwa uko bafashwe, ukuntu bitangaje kandi ari abantu bavuze ko baba bagomba kugira urugamba wokumva ko bitumvikana ingene abantu boshobora kwemera ibintu nk'ivyo. Imbere yuko tuja kwa Dieudonné Bashiraho ishize Pacifique Nahazwe, mwavuze witwa Alexis Hajayandi, muravuga amamuko n'akahise kamuranze imbere tanatahuritse gateye amakenga. Muravuze yuko mutaramenya neza izina ry'uwo mugwi kandi yuko nabo bakorana nabo bantu baba bari banafashwe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mbega abantu mwe nabo ba Alexis Hajayandi ubwo ntibuzuye muri iyo migwi? Iyi migwi iri kiravugwa imaze imisi ivugwa yoba ari umwe muri iyo baba bakurikiranwa ko irabaho hoho? Icuko nk'iyi migwi twumva myinshi muri no misi nk'uko mwabivuze ni myinshi. Muri uyu mwaka wonyene je ndamaze kumva imigwi ishika kuri 3, hagiyemwo ba rabini uzobaye mu gugira 4 numvise mu mwaka umwe gusa. Uretse imigwi yari hasanzwe twari tumaze kumva kujya kwa Red Tabara, uyu n'umugwi ugira 4 numvise uvutse muri uyu mwaka gusa. Ni ibintu biteye amakenga. Hanyuma ku kibazo mbajije muti abantu nk'uyo Hajayandi Alexis boba ari abantu twari tumaze kumva no mu bindi bihe bagiye bakora ibintu bimeze gutyo. Ubwa mbere icyo novuga ngaha, si ubwa mbere twumvise abantu bavuga ko bariko baratangura nk'urugamba rw'igisirikare baruhira gufatwa n'abategetsi b'u Burundi. Hariho aho numvise abantu batangara cyane, ariko novuga ko atari ubwa mbere bibaye. Akarorero gakomeye gose abantu bose bibuka ni mu kwezi kw'icumi muri 2017, aho hafatwa Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana na General Major Jeremy Ntiranyibagira, benshi batazira nyenyenye. Abo bantu murazi ko amezi nk'abiri imbere gusa, 2 canke 3, bari batangaje ko bashinze umuhari mushasha wa gisirikare bita FPB, umuhari wavuga ko ugiye kurwana bikomeye n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Hanyuma abo bantu aho mu kwezi kw'icumi bagenda mu gihugu cya Tanzania mu buryo nk'ubwo nyene butumvikana, kuko uravye ngene Tanzania yari imeze n'ubu niko inakimeze. Nta washobora gutahura ingene abantu barongoye umugwi wa gisirikare bo ku rwego rwo hejuru bashobora kwinjira mu modoka imwe bakagenda muri Tanzania, igihugu cyari gifatanye na leta y'u Burundi ya Nkurunziza. Impunzi zamaze ko ziravuga ko zigowe ngaho muri Tanzania, ariko bo bakajayo bakinjira mu makambi y'impunzi bakagenda kwigisha, basaba abantu kurukirita abantu ngo binjire mu mihari yabo bafatanye urugamba, bakabazana hafi y'urubibe rw'u Burundi ahitwa Ngara. Mu nyuma bakaca bafatirwaho. Kuva ico gihe amaherezo yabo gushika uyu munsi agoye gutora, ariko makuru dufise yavuga ko bijijwe mu Burundi bakaca bicwa ico gihe. Ugiye ukaraba ndibuka ko ivyo bintu nabitohoje ko gose muri ico kiringo, nasanga nabo nyene abantu bitwa ngo bariko barakorana, abantu bitwa ngo bariko baranadufasha kubitohoza ko benshi bari abantu ngira n'uwombwira ati duhurire he ntovyemera, n'uwombwira ngo tukwane iki ntovyemera, kuko nayo nsanzwe ndabazi nk'abakozi b'iperereza. Nibo bakoresheje umwete mwinshi, wumva umenga nabo nyene bariko baradufasha kugira amatohoza kubishikiye Edouard na Jeremy. Mbere ntibarabo gusa, murazi ko harimo na Libert Nzeyimana batazira amahopa, umukenyezi yitwa Liberate Nijimbere. Uravye abo bantu urabona ko nabo baguye mu mutego umeze nk'uwunyene barabini baba bashoboye kugwamo.
n'abantu bitwa ko batanga urugamba bakakira abantu abo ari bo bose, ubuje kubabwira wese ko ashaka gufatanya urugamba nabo bakamwakira, ntibashiremo kimwe twavuze mu kiganiro twaheruka gukora ciperereza. muri ko navuga cyane nti mwabantu mwese muvuga ngo hariho ibintu mugira mutanguze imbere yo kuvuga ngo kurondera ibigwanisho, ngo kurondera abantu, ngo kurondera amafaranga, ni muhere kubaka urwego rw'iperereza rukomeye cyane, kuko uwo mugwana ahagaze ku iperereza. Rero ibi bibaye kuri aba jewe sintangara nk'uko abandi benshi ariko baratangara, kuko mbona bisa n'ibyo twagiye turabona. Hari n'abandi, hari gushikwa igipfungu nk'iko byaba byarashyikiye nka Hussein Rajab, gushikwa haracyari igipfungu kinini, nta n'umwe azi ukuri kuzuye kuri ibyo bintu. Hariho abandi bafashwe mu bundi buryo, kumva mu Burundi nko muri ndondezi byo twagiye turakora ko dufise imigwi myinshi cyane y'abantu bafatwa n'iperereza bitwa ngo bagiye kugura ibigwanisho. Gushikaho je natinze ndabaza abo bantu ni bega aba bantu bafatwa banyuruzwa bagiye kugura ibigwanisho mu Burundi hariho isoko ry'ibigwanisho? Ico gihe byatunganywa n'uwari ajejwe iperereza ku Kirimba kwa Nkurunziza, yitwa Noyere, Major Noyere imengani banyeza ko igikirundi, niwe yahenda abantu agakoresha bamwe mu bantu bahoze mu gisirikare. Naho nyene ico kintu gima kigaruka, abantu bahoze mu gisirikare cya kera kenshi baba ari n'abatutsi, ugasanga nibo bagenda kuraba imigwi bakayibwira ngo turazi abantu bafise ibigwanisho, turazi abasirikare bivye ibigwanisho mu makambi bagomba kubigurisha. Ugasanga uwo muntu yeranagenda kabereka ico kibanza inkoho zirimwo, akazifotora, akaca basaba ko barondera imodoka iza kubitora n'amafaranga bakavugana aza kuza yo kubitora. Rero uwo mwanya ugeze, abaje kubitora, imodoka igiye n'amafaranga byose byagenda byose, abantu barabugwa irengero, imodoka zigatwagwa zikaja zigurishwa na Noel, n'aya mafaranga bari bafise akagenda, ibintu bikarangira gutyo. Dufise uburero bwinshi cyane, kumbure kumwe mporangira nkaje ndavugamwe amazina bikenewe ndaza kuza ndayacishamwe abantu ndabibutsa uburero bwinshi dufise bw'abantu bagiye banyuruzwa gutyo. Twaragiye twerekana n'abandi abo bantu b'abasirikare babikoramwo, abantu baribuka nk'uko twavuze cyane yitwa Floribert Ndikumana, yari mu ikambi y'impunzi Mahama mu Rwanda, yabikoze rwose, yatumye hafatwa abandi bantu batari bake bavuga ngo bariko barakorana n'imihari y'abagwanyi. Rero bino bintu si bishasha, ikintangaza n'ingene abavuga ko bashaka kugira imihari bataniga ivyabaye imbere ngo yabera isomo, ntibabandanye bagwa muri ya makosa nyene. Ego Maître Bashira yashize Pacifique aravuze ibintu bitari bike ku bijanye n'ikoreshwa ry'imigwi, si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa gatatu hakoreshejwe uburyo nk'ubwo kugira ngo abantu bafatwe. Igitangaje kandi abantu benshi bibaza n'ingene abantu baguma canke urwaruka ruguma rwishora kuri songoye rukaguma rukurikira ibintu nk'ivyo. Mwebwe ayo makuru muri Kavibe murayafise? Mwibaza ko ari igiki gituma urwo rwaruka rutaraba ivyabaye muri kahise kugira ngo rwikingire? Murakoze. Mu Burundi abantu bari mu mubabaro mwinshi, barangajwe, bariciwe ababo. Ikibabaje rero abantu benshi bakoreshwa n'ishavu, bagakoreshwa n'ishavu. Iyo rero ishavu ririko rirakora, ubwenge buca businzira. Ikosa rihambaye abantu bakora ni ryo gusuzugura uwo bahanganye. Ibintu bijanye n'iperereza guhera mu myaka y'2500 imbere ya Yezu Kristu, nk'ibitabo vy'umushinwa yandika ku bintu bijanye n'intambara, yavuga yuko intambara ya mbere kugira ngo ushobore kuyitsinda utegerezwa kuba ufise amakuru yose. Leta rero ishiramwo uburyo bwinshi. Nimwaba mubona Presidence ya Repubulika y'u Burundi igira amafaranga menshi gusumba ministere 4-5, nko muri budget y'uwo mwaka muri Presidence hariyo miliyaridi zirenga 121. Presidence yonyene isumvya budget ubushikiranganje bw'ubutungane, ubushikiranganje bwo gutumana kw'amakuru, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ubushikiranganje bwo gufatana mu nda, hashobora no kwinjiramwo n'ubwa gatanu. Ayo mahera rero nukumenya yuko naho harabaho ravuga ngo akoreshwa mu mirima, amenshi akoreshwa mu kurondera amakuru
mu kugura abantu. Ikintu rero ca mbere kiriho hari ico c'ishavu, abantu bagakora nk'abita, bagakora nk'abiyahura, hanyuma ntibabanze kugira amakenga. Iyindi ngorane nininya iriho mu gihugu nuko bigoye uno munsi, ni naho bizotugorera gose gukira, kuko abantu, umuntu ngo inkoko irara kabiri mw'ishamba bugaca igahinduka inkware. Umuntu muraherukana mwayaga, ariko kubera izi ngorane, kumbere kubera kwihebura, ugasanga umuntu mwahora muyaga uno munsi yageze ntahutse. Rero kuri ibi bijanye n'iperereza ni ikintu gihambaye gose yuko abantu babanza bakagira amakenga, abantu bareke gufata ivyifuzo vyabo nk'ukuri. Ntuvuge uti ko nshavuye, ko nivyo izi intwaro iriho mu Burundi ifise ibintu vyinshi yononeye abarundi, n'inguvu ifise zibayabaye. Rero irabizi ikorera aho nyene. Umuntu uwo ari we wese arashobora kubona ati jewe ibi bintu mvuga ni ibintu bibayabaye, ntivyategerezwa kuraza ishinga leta. Ariko iyo ari leta yubakiye ku kinyoma, itinya uwuvuga ukuri, nawe witwa yuko uvuga gusa utariko urayirwanya ku bindi, yoyo kumbure ishobora kuba ikubonamwo menace gusumba uko uvyiyumvira. Ni ikintu rero gihambaye yuko abantu bagira amakenga. Ibi bintu leta ibishiramwo amahera menshi menshi cane. Urwaruka rw'igihugu rukwiye kuraba aho rushinga ikirenge. Iyo ishavu ntirikwiye, revolte ntikwiye, mu gihe hatarimwo amakenga, ukwitonda no kuraba abo mugire mukorane, no kubanza kuraba n'ico kintu bakubarira yuko gishoboka. Nibaza rero yuko ari ibintu bivanze. Urumva leta y'u Burundi, leta y'umugambwe yarahakanye inzira zose zari gushobora gutuma haba intwaro nziza, baranse ibiganiro, baranka amatora meza. Hari abantu rero baca batwarwa n'ishavu ati nta yindi nzira isigaye. Ku bwanje inzira zindi zirashoboka. Vyaraye bibaye muri Nepal, ntawe arazi yuko vyari gushobora kuba. Ndakunda kubivuga, abantu bakavuga ati ni idealisme. Vyabaye muri Sudani, ntawe arazi ko bizoba kubera igiciro c'umukate. Rero nta muntu jewe n'umwe noshobora gukondana kubera n'uburenganzira bw'umuntu wese gufata inzira, bwabo n'imiburiburi imbere yo kuyifata no kuraba yuko iyo nzira iharuye. Idaharuye ugapfa umubanza ukazibukira, ugaca hirya kugira ngo uzopfa umushika utevye, mugabo ushobore gushika. Aha harabaye ibintu vyinshi muri iyo myaka yahera, guhera muri za 2015, 2016, nk'aho wasanga nko muri ico kiyaya ca Rusizi n'urwaruka rw'abarundi, wasanga kumbure harabumva yuko boshobora kuja gutarataza bakarondera ubuzima muri Kongo. Iperereza ry'u Burundi ryakorana n'iperereza rya Kongo, bakavuga bati utuboneye umuntu w'umurundi ariko aramera nk'ujabuka azaha ku muntu tuguhaya. Batelefona ba kazungu. Hariho abantu benshi ubu bapfungiwe mu Burundi, bagiye kubera umubabaro w'ivyo bakorewe, umubabaro w'ababo bishwe. Mugabo mu gihe umuntu atwawe n'umubabaro gusa, ata strategie yagiyemwo, canke agatwarwa n'ibishobisho, ingorane ntizica zihagarara, kandi ntushobora kuzihagarika. Ishavu nta kintu rihagarika. Abantu rero bo kwitondera inzira bagomba gufata, bakabanza bakayumvikanako, bakaraba abo bayikorana, bakaraba yuko basangiye intumbero. Abajana n'abaraganye
n'ahandi byo kwibaza ngo bizoca binyaruka ngo hari ibintu ivyihuta biragoye, ya mbwa yihuta ikavyara ibihumye. Abantu rero bagerageze Kinyarwanda bavuga ngo ni ugushishoza, babanze bige neza nk'uko Pacifique yariko arabivuga. Uko hariho espionage, umuntu n'aba bakunda gusoma za Bibiliya nimwaraba Moyize agira asubize abanya-Israeli mu gihugu cabo, baravuga ko yabanje kurungika abantu 12 bakagenda bakaraba aho hantu ingene hameze. Ivyo bintu baba barivuga biri mu Burundi ko abarundi ariyo bari, nk'ivyo bintu mbere yuko ubanza kubisimbiramo kubera kuta nawe bakubaringwa ibintu bimeze ukuntu, kubera kutabanza nawe kuraba. Kuvuga iyo hariho espionage, abantu bategerezwa kumenyera nabo kugira contre espionage. Umuntu akaraba n'umuntu wese amubwiye ibintu ngo tuje muri ibi, akabanza akamucisha mu kayungiro. Ivyo mugabo hanini vyokorwa nabo baba bari muri vyo, nabo bitwa yuko babikuriye. Nibaza yuko babandigwa igiti ntigikora mu jisho kabiri, kiriko kibakora mu jisho kenshi, ugasanga n'urwaruka rw'igihugu ruriko rurahahonera. Ni ibintu vyiza rero yuko abantu bogira amakenga mu bintu vyose bajamwo. Naho jewe nogarukiriza. Murakoze. Murakoze Dieudonné Bashirahishize. Pacifique nahazwe akabazo gasa n'ivyo Dieudonné Bashirahishize ahejeje kuvuga mu kanya. Kenshi ngira kahise ko mu karere k'ibiyaga binini murakazi, hari ibihugu vyinshi kiretse n'icyo Burundi, yuko twabivuze mu ntangamarara yuko abadutwara no musi bamuka mu muhari w'abagwanyi witwa FDD ico gihe, ariko kahise karatweka yuko mbere no mu karere k'ibiyaga binini hari ibindi bihugu vyaciye muri izo nzira z'umuheto hanyuma zirafata igihugu. Uno musi mufatiye ku nguvu n'amakuru mubona kuri kahise k'imihari mweniyo, imihari uno musi twumva iri kiravugwa canke amakuru mwavuze kwigera kuri ine, nubwo mutaratubwira amazina, izo nguvu zirahari, birakunda canke abo bavuga yuko no muri iyo migwi harimwo imigwi ikorana n'iperereza boba barira busema? Murakoze. Ngombe mpere hakunyene kumpera imbere yuko nza ku ntango y'ikibazo. Kumpera imihari ishingwa n'iperereza iriho, ico nta kugikekeranya na gatoyi, iriho. Dieudonné yabivuze neza, uko yabivuze ishavu abarundi bafise uyu munsi rituma bamwe bita bakavuga bati dukore ibishoboka vyose. Hariho imihari vy'ukuri ivuka ikozwe n'abantu bipfuza ko ibintu vyohinduka mu Burundi, hakaba n'iyindi mihari ivuka ikozwe n'iperereza ry'u Burundi. Nko ndibuka ejo ndiko ndavugana n'abantu bamwe barambwiye nk'umuhari wasubiye gutangura ngo kurondera abantu imahama, umuhari bita abisezerano. Abisezerano mu maraporo ya ndondeza y'abagiye baranyuruzwa twarawuvuze ko kenshi. Uyu muhari yabari kwavuga abisezerano, bavuga ko ari isezerano bahawe n'Imana, bamwe bakaca bakoresha nk'ivyo bavugana bakiri nko muri Paripe Hutu FNL, nibo bavuga ko bafise isezerano ry'Imana, bakaca babandanya bakoresha iryo jambo ry'isezerano. Aba bantu kenshi usanga barongowe n'umugabo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitwa Levi Rukundo. Ahandi ahora yihindura amazina, hari aho usanga yitwa Levi Rukundo, n'ahandi umusanga yitwa ngo Merlin, ry'ikirundi rirase kuza, ariko ndazi ko izina rya Merlin naryo riri mu mazina ahora akoresha nko muri ivyo byo kugwana. Iyo yitwa Levi ubona yigisha iby'ijambo ry'Imana, no mu murondera kuri Twitter Levi Rukundo mu mutora usanga yandika ibitabo bivuga ijambo ry'Imana, ariko kenshi naho nyine akagarukanamwo ibyo kubohora igihugu. Ariko iyo agiye mu bya bisezerano by'intambara usanga ariko akoresha iryo zina rya Merlin, niba ko ari Senga Umuremyi canke Dusenga Umuremyi, ariko iryo zina ryakoresha iyo hageze iby'intambara. Nk'uyu n'umuhari wahumiye abantu benshi cyane,
watumye benshi nko mu bahoze bagwana muri FNL bagwa muri uwo mutego ugasanga mu nyuma baciye banyuruzwa. Iko twebwe amakuru twari dufise nko mu gihe cya Nkurunziza, uyu Merlin ari we Levi bwa mbere bwo yarakoze no mu buserukizi bw'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatanu batubwira yuko iyo hageze ku munsi wa gatanu yaba afise umunano ku telefone na Perezida Nkurunziza, akamuha raporo y'amakuru yose yerekeye imigwi igwana yaba yatorokanije mu mucamuzi muti none yabakuye hehe amakuru y'imihari igwana. No kuvuga iki, ugiye ugafata ugatora abantu nk'imahama mu Rwanda, abandi ukabatora muri CNR mu Burundi, abandi ukabarondera mu ba MSD bakitwa abagwanyi bawe, ukabarungikira amahera mugapanga ivyitwa ko bimeze nk'intambara, bica bivyara ko biza gusekana n'abariko barakora imihari y'ukuri. Baza kwisanga abariko barondera imihari y'ukuri n'abariko barondera imihari y'ububeshi bariko barondera abantu bamwe, bariko barokrita ahantu hamwe, bigahurira ku bantu bamwe. Bimaze guhurira ku bantu bamwe, ya mafaranga ariko arakora n'ibiki, bamwe bose bacaronka amakuru y'abandi. Uje mu bisezerano bwa mbere kumbure yagomba yinjire muri Red Tabara, bambwiye ati nta kiriyo hari ingo ngaha, aciye aza kuri urwo rundi ruhande, baciye bamuha amahera, baciye bamubaza ingene vyahora bitunganije ivyo arimwo, gutyo ugasanga imihari yose ifise amakuru yose. Rero wa muntu kubera uko kurungika abantu benshi ahantu henshi no muri Kongo hose, ugasanga afise amakuru y'ibintu byose byitwa imihari biriko biravuka. Ku wa gatanu rero ivyo yatorokanije byose mu ndwi agahereza kwa Nkurunziza, Nkurunziza agahereza service ziwe zinyuruza, bakaca bagenda gufata abantu n'abandi bagiye baramenyekana ko bari muri ivyo bintu. Ako n'akarorero kamwe tanze k'umuhari, ariko n'imihari ni myinshi, ni myinshi iboneka ko vy'ukuri ibiri kwikoreshwa n'iperereza, kuko hari nkaho ushobora kwibaza uti uyu muhari abantu bawo bakoreshejwe ngo bagiye kuzana ibigwanisho baciye bafatwa, wa muhari ukawusanga basubiye gukora rya kosa nyene irigira kabiri, abandi bantu baciye bafatwa. Uravuga uti ibi bintu uyu muhari ukora bino bintu ukahendwa kabiri gatatu ikintu kimwe, abo bantu bakaguma bafatwa n'iperereza. Kenshi uwo muhari ntunavuga ati aba bantu bafatiwe ikintu ntunabatabarize, imiryango akaba ari isigarira rondeza itubwira twese turondera amakuru, aba batuma ntibavuga ibyabaye. Uwo muhari vy'ukuri uba ari umuhari urondera impinduka canke uba ari umuhari uri gukoreshwa n'iperereza kugira ngo ute mu mitego abantu wongere urondere ayo makuru. Ubwo n'uburero bwa mbere. Ku kibazo rero muti imihari ko ari myinshi kandi tukaba turi mu karere vyashitse abantu bagafata ibigwanisho kugira ngo bibohore intwaro z'agahotoro. Mbere tufise akarere gafise abakuru b'ibihugu batari bake usanga baje bava muri yo bene iyo mihari. None iyo mihari koko irabaho ishaka gukiza igihugu? Aha sinza gutandukana gose nuko Dieudonné nawe yabivuze, turahuza cyane. Ico gusa abantu benshi bihenda ko bibaza ko ivy'urugamba rwa gisirikare ari byo binyaruka canke ari byo vyoroshe kuba ari kwihenda. Urugamba rwa gisirikare ugiye kuraraba aho rwagize intambwe rushikana ko ibihugu, rutangura kuba urugamba rwa politike. Ntabwo hatangura n'ubwa kabiri ngenda bivuze mu biganiro byacu, ntabwo hatangura urugamba rwa gisirikare, hatangura urugamba rwa politike. Nimba umuntu adashoboye kugira urugamba rwa politike ntaba ashoboye rwa gisirikare. Urugamba rwa gisirikare n'ingingo ifatwa exceptionnel, ndavuga ijambo ry'igifaransa, ifatwa kubera ko inzira za politike zose zugaye. Bamwe bari mu rugamba rwa politike bagira bati ko batwugaranye hose nta rindi saganirizo dusigaje ni ukuja gusekana nabo n'inguvu. Ariko vyahereye ubwa mbere ku bantu bari mu rugamba rwa politike, hanyuma urugamba rwa politike akaba intwaro yugaye inzira zose, bagasanga nta saganirizo bafise, bakaca binjira mu rugamba rw'igisirikare ko bavuga bati uwo duhanganye akoresha inguvu, natwe tugiye gukoresha izo nguvu izafise tuzimwake dukingira abantu. Rero abantu usanga atana ideologie politique bigeze bagira, usanga ata muvuma politique ubazimo, usanga ata kintu na kimwe bazimo bagwaniye politikemo, ukaca umusanga yavyutse avuga ngo ndafise umuhari buca uja gukiza igihugu. Haba harimo kwihenda kunini cyane, kuko urugamba rwa gisirikare nirwo rugoye kurusha rumwe rwa politike.
gusa nuko uba wihaye guhangana niko rugoye gose kandi ruguma rubandanya intumbero les objectifs politiques bwa mbere za mouvement iri politique nuko bitegerezwa kumera ivyo bintu ubu rero usanga dufise ubuntu bw'ubudumbidumbi bamwe bavuga bati twicare hamwe tugira akantu kacu abandi hariya bagize akantu kabo abandi hariya bagize akantu kabo na ya migwi aho kurondera ineza y'abarundi bose ukayisanga iri kwihiganwa hagati yabo iri kwihiganirwa ku bantu iri kwihiganirwa iyo ikura ibigwanisho iri kwihiganirwa iyo bakura amafaranga bagiye kwarondera amafaranga agenda kuyarondera mu barundi bahunze bagenda kuyarondera ahandi hose bibaza ko boyavana ugasanga umwe no mu kuyarondera amanza gutuka uwundi mu kuja kurokirita umuntu umubwira uti bijya byujya muhari ntaco bimaze ngo nyabona mu by'iwacu nivyo bifite ico bizomara ya mihari ikabaho yonyene isharikanye aho kuja kurondera ineza y'u Burundi mbere aho guhangana na ya leta bavuga ngo bashaka guhangana ugasanga imihari ihanganye hagati yayo kurusha nuko ihanganye na leta y'u Burundi bimaze kumera gutyo rya perereza ry'u Burundi naryo rica rironka aho ryinjirira neza mu kuja kurondera amakuru hagati y'iyo mihari mu kuja kurondera no kubateranya no kubagwanisha no kubahenda ihera kuri ayo marivarite ari hagati y'iyo mihari ufashe uburorero bw'iyo mihari ivugwa mu karere yashoboye kubohora nk'ibihugu vyabo ugende wige nk'umuntu nka Perezida Yoweri Museveni umurondere iyo yahereye kugira arinda aja ku rugamba rwa gisirikare gashinga umuhari NRM iyo vyahereye urugendo rw'iyo rwa politike rw'uyo urarubona amashure yize urayabona ukabona ingene yinjiye mu rugamba rwa politike ivyumviro vyiwe ukabushobora neza kubibona uravye ivyumviro vyabiganza mw'isi ukamwumva ivyumviro afise n'igihe hagize rwa rugamba rwa politike urugamba rwa politike rwabaye rwo gushikira ku butegetsi ariko rubandanya vya vyumviro vyiwe vya politike yari afise imbere no mu gutwara usanga arivyo bica bibandanya ugiye ukaraba uti ni kenshi usanga bariko barasubiramo nk'akarorero k'u Rwanda muri kino gihe benshi muri abavuga ino mihari ugiye ukaraba FPR icarico ukabaraba abo bantu iyo bahera ivyumviro vyabo vya politiki iyo bihera kera ukabona bamwe mu myaka za 60 bakiri mu makosa nk'aya nyene abarundi barimo bagira ubudumbidumbi bw'imihari mu nyuma gushika aho mu za 80 bagira umuhari wa politiki ukomeye ari uhavu vyaro urugamba rwa politiki mu niba ko ari ingingo menga ishinga urugamba rwa politiki rwabo ni 87 nimba ntibeshe sindi umuhinga wabo cyane ariko abo bantu baravye ugiye ukaraba hari benshi bavyuka biyumvira ko uvyuka uri Perezida Paul Kagame nk'akarorero mi ugiye ukaraba uwo Paul Kagame ninde ugiye ukamuraba ivyo vyiyumvira afise ku gihugu cyose uko bingana ugiye ukamuraba nta usanga huriye n'umuntu wese avyuka mu gatondo ngo twe twashizeho umugwi ngo tangura mu duha amahera umuntu akavuga ngo hariho nk'abo dufise ingene banyurujwe debuka nk'umuhungu yitwa Metusera Hatungimana muri 2019 mu kwezi kwa gatatu hariya mu Kanyosha baramutumye bati genda ukora amatracte uyamanike ku bipoto by'amatara uvuge nyene ko twahagurutse ko twiyamirije vya nkuru nziza kandi ko turi ingabo zihagurutse arakwiragiza ivyo mu nyuma bakaca bamuha umusore yitwa Hassan hamwe yita Hassan Love Mohamed umupolisi azwi wo muri PCR akaca avuga ngo agira mufashe ngo ngira cyahunga ngo bariko baramurondera kamushikana kuri PAF hajya ari kuri PAF akaca hamagara iperereza rimufata uwo Metusera abarafashwe gutyo nakagwi gatoyi kari mahama mbere ako kagwi nako nyene abandi bari muri Kenya bahenze uwo mwana yari yiga mu mwaka w'12 mu Kanyosha ngo urugamba rwatanguye ngo genda ushire ku bipoto bahejeje bakatatu dufotorere ivyo bintu washize ku bipoto bakataza kurunkira abantu bati murabona ko twatanguye turunkira amahera bino bintu tubikore ibintu nk'ivyo ivyo singwano zukubohoza ibihugu n'ingwano zukwicisha abantu ubu uri kukwegera abantu rero nimba hari abantu vy'ukuri bagomba gukiza Burundi nihatangure imbono iboneka yerekeye igihugu cyose habeho intumbero yo guhuza abantu
hamwe tuvuga tuti hariho une vision claire, umuntu afise une vision iri claire, umugwi witunganije ufise urugamba rwa politike ruboneka bashaka gushikana igihugu aha naha 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 naha, hanyuma abo bantu bagere ku rugero bavuga bati turabona ko ibindi bidashoboka, twafashe iyo nzira y'intambara nk'uko abandi bayikoze, habe abavuga bati twebwe turemera intambara, abandi bati twe ntitwemera intambara, mugabo n'imiburiburi baba ari abantu bumvikanisha imbono bafise ku gihugu cose, nayo ubundi ntaho bishobora gushika ivyo bintu by'ubudumbidumbi nk'uko namaze kubivuga. Twese turazinanye mu buhungiro, baja kubarondera hamwe, bazoguma bacungana, bagume baregana, bagume bahanahana no mwiperereza, vyageze aho iyo mihari iriho navuze ishamiranye usanga ishobora no gukoresha iperereza ry'u Burundi, ugasanga umuhari umwe kubera ko watanze nk'amategeko kuri naka ntavyubahiriza akaja mu c'umukuru wo muhari atashimye, bakaca batanga amakuru mwiperereza, ukazona kazungu wo mwiperereza niwe agiye gufata umuntu yari kumwe n'umupoza tuzi hanze, ariko ivyerekeye uwo muntu beje gutangwa na wa muhari yitwa ko atubahirije amategeko yayo. Rero ibintu bimeze uko bibandanije uko n'akamaramaza, ni haveho ivyo bintu vy'ubudumbidumbi n'ubugwi, abantu bagire une vision nationale ikiza igihugu, niho honyene umuntu yoshobora kwibaza ko iyo nzira hari ico yoshobora no kumara. Ariko nibutsa ko nka twebwe muhari hagati y'akazira muntu izo atari izo nzira usanga twebwe tuvuga. Ego, kumbure ni kibazo muca mwishura muri babiri, ariko reka ndagihera iwanyu Pacifique, hanyuma na Dieudonné acandika ahantu acaza kucishura. Mbega mwibaza yuko nimba leta ifise imikenyuro mweniyo, inyungu yayo niyihe mu kurondera guca mu nzira mwenizo kugira ngo ifata abantu? Hanyuma mbega ejo ntituzobona aba bantu bafashwe tubabona kuri televiziyo bariko baraberekana, bariko baravuga ibindi, ku buryo ibi muriko muravuga abantu bazobona ko atari ivy'ukuri? Urakoze kuri ico kibazo. Intumbero bene iyo migwi usanga ishingwa na leta yagiye irahabwa nkuru niziye. Intumbero ya mbere imaze kuboneka niyo yiperereza, iyo y'ukurondera amakuru ku yindi migwi ibi hasanzwe, imigwi y'ukuri ibiriho. Ico nico ca mbere cagiye kiraboneka, nkuko navuze abisezerano, hari n'abarungitswe muri iyo migwi nyene. Ica kabiri nuko leta yagiye ikoresha infiltration y'iyo migwi kugira yisambure, kugira yice nk'ivyo iyo migwi yabiriko irakora. Akaroro gatoyi, uyu munsi ko twaramutse ivy'imigwi tubivuga, reka tuze turanabicako tubidomako. Muri 2015 hariho igitero nkunze kumva bavuga mu Burundi, bavuga ngo cyabereye ikabarore. Ico gitero na leta ntikivuga cyane, iragicishamwe, ariko nayo ntihora ikivuga cyane. Ndamaze kwibariza bamwe mu bavuga ko bari bakirimo, ugiye kuraba ingene cyari gikoze, ingene bagiye batoranura abantu binjiza mu bagiye gukora ngo ico gitero, usanga ngira nk'icya gatatu bagiye kugira ico gitero bari mbonera kure. Ni ukuvuga imihari ivuga ko iriko irarokrita abagwanyi, mwiperereza barabimenye, bamaze kubimenya nabo baca barungika imbonera kure zabati genda nyawe namujemwo, mumenye ingene byose bitegurwa, gushika ku munsi wo gutera muzowe murimwo, hanyuma muje gutera tubimenye, iyo muca ibigwanisho mushire hasi tubafate. Rero benshi mu bari muri ico gitero gihora kivugwa no mu gufatwa ntibafatwa bariko bararasa, wasanga barishikanye nko bazisize hasi, bakaca bacakira, bakabona bahura n'abasirikare bamenya bose iyo bari, bakaca bahwikira, bakaca bacakira, bakaca batwara. Nkako n'akarorero k'ivyo kibituma iryo perereza rikoresha ivyo bintu, kwinfiltra, kwinjiramwo kugira ngo basambure iyo mihari, bongere banasambu bice ibikorwa biba biriko birakogwa na bene iyo mihari. Ikindi ca gatatu twabonye bagiye babikoresha iyo bariko barabikora gutyo, harabayeho kurondera kenshi nko gutuka igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda, iyo mihari turetse ko bene iyo iba yashinzwe n'iperereza nyene banayikoresha gose mu gusuma urusaku mu Rwanda, harimwo naho bayikoresha ibikorwa bisa n'ivyo kurondera gutuka ico gihugu. Nko kuri aba baherutse gufatwa ibihuye n'ikibazo nyene hejeje kumbaza, ndiko ndavugana
n'uyu mukuru wa Erwa bariko baramurondeza, yarambwiye ati jewe hari ikintu cyambaye ko gikomeye, ati kuko abo bantu bamaze gufatwa, bwa mbere mu mwanya wa mbere amatelefone yabo yarakoze, agakora bavuga ko ikintu cyonyine bashobora ari ukurungika ama audio, ntibashobora guhamagara ngo bitabe, warungika audio nabo bakaca barungika audio. Hanyuma uwo muntu ariko aravugana nabo, umwanya wa mbere yibaza ko bakiriko baravugana ibisanzwe ko bari bavuganye ko mburengira igituma bagiye mu Burundi, harageraho mu byo bavugana yumva ko bitagihuye na gato ibyo yarazi ko baganiriye, niho yatinda kinuba ataba abantu bwa bundi bategeza kuba barafashwe n'iperereza, aho bari bageze ku rugero bamwaka amahera, ngo amubwira ngo rungika ngo 25,000 vy'amadolari ngo tugure ibigwanisho mu Burundi ngo ku banyarwanda baye. Pacifique ntazo nitwa turamwumva kumbure Gilbert, ngira sinzi ko uri kuramwumva. amajwi yiwe aragiye, kumbure ngira araheza agaruke mu kanya. Akabazo nari nakabajije na Dieudonné Bashiraho ishize, ngira nimba hari inyishu yoba afise mu kurindira ko Pacifique agaruka, yoba arayishura. Dieudonné Bashiraho ishize nimba muriko muranyumva. Unkundiye Gilbert Dieudonné murakoze. Bashiraho Uwo ishize niwe no abivuga kandi gutya. kabazo gatoya. Yagarutse Yagarutse Pacifique ngira amajwi yari yagiye ntitwaye ko turabumva. Mwari mugeze ahantu muvuga yuko uwo muntu yariko araka amafaranga y'ibigwanisho, ngira mwogarukaho mwari mugeze kugira ngo abantu bakurikire iyo nkuru mwariko muratanga. N'ubu nyene murabona yuko Pacifique turiko turamuronka, ariko mwari muvuze ko mufise akabazo mwagomba kongera ko kwa Dieudonné Bashiraho ishize. Ego ndari ndambaze Maître Dieudonné Bashiraho ishize, ni kuco Pacifique ariko aravuga kijanye n'amafaranga hejuru y'ubwo buryo amayera akoreshwa kugira ngo abantu bafatwe babwirwa ko bagiye mu migwi, hariho n'abandi bakwa amafaranga mu buryo butandukanye muri iyo migwi nyene kandi bakabandanya bayatanga. Mwagize muti nuku abantu barababaye bashaka kwita, mugabo umuntu aguma atanga amafaranga ariko araha umugwi utaboneka ivyo uriko urakora wewe, uko kubaba akababaro kiwe ntumva ko harimwo n'akabazo? Maître Bashiraho ishize sinzi ko muriko muratwumva. Kumbere ko mikoro yiwe irugaye, sinzi ko yoba ari hafi canke ngira yagiye kure. Giriwe Ariko bari ubu ndabona jewe yagaze. Ego ubu nimba mutwumva mwokwishura, sinzi ko mwumvise akabazo nari ikibazo nabagije carise nako naco Alice yongeye numvise. ko imbere yuko Pacifique agaruka. Ikibazo carise naco numvise. Naringize nti mwavuze muti abantu Sinzi ko yonsubiriramwo ego akabazo yarambajije. ego mwagize muti Cambere abantu nacumvise barafise ariko akababaro carise naco numvise yo sinzi ko muriko muranyumva Maître wasubiriramwo Bashiraho ishize, mwamukoze. sinzi ko munyumva. Nibaza ko tutariko Dieudonné aranyumva. Bashiraho ishize muriko muratwumva? Ndabumva, nari mvuze nti ikibazo Alice yambajije ntaco numvise, ariko icambere nari nacumvise, sinzi ko Alice yonsubiriramwo. Ego nariko Ego ndagisubiramwo mugabo sinzi ko Alice munyumva. abangiriye ko mbona Pacifique yari yagarutse, sinzi yuko twomureka akabanza agaheza inyishu mukaca muza kuvyishurira rimwe. Angora. Nacitse ngeze hehe? Muriko muravuga ko uwo muntu yariko ararondera kwegeranya amafaranga kugura ibigwanisho. Ko bageze aho bamubwira ivyo vyo kwegeranya amafaranga y'ibigwanisho, hanyuma nawe aragira ati abantu ibintu bariko barambwira n'ibiki ko kabiri nk'ivyo twavuganye. Niho rero yaca yerekana ko abonye ko abo bantu batacidegemvya. Rero amaze kuvyerekana, ababafashe ntibasubiye kwinyegeza, baciye vy'ukuri berekana ko babafashe, banamutegeka ngo ama audio akora kugira abo bantu abakize ntibabice. Ivyo bamutegeka harimo kubandanya yimanga ko hari ibintu ariko arategura vy'ibitero, harimo kandi kwagiriza igihugu cy'u Rwanda. Rero niho
je namubaza nti vyagenze gute ngo wemere gukora ama audio yagiriza abantu ibintu mutakoranye. Wewe yavuze ati nabona ariyo nzira yonyene nsigaranye yo gukiza murumunanje Eloi Nkurunziza, atundi natinya ko baca bamwica. Mu nyuma niho abitwa nabo ko abacunze nabo bahava batangura nabo nyene ngo kwandika, bariko barandika nabo baravuga bati buriya amafaranga yose warungika yariwe n'abashefu, aba bantu nitwe tubacunze, natwe duha amahera tubakurabire neza kandi tuze turabe yuko vyonashoboka no kubakiza. Abo nabo baba barariye ayandi mahera. Niho havuye ijya foto kuko yagize ati banza mu banyereke by'ukuri mbone ko mubafise kandi mutabishe mutabagiriye nabi. Niho havuye ijya foto tubona bicaye ubu dufise ivyemezo gose ko hajya ahantu bicaye ari mu gasho k'iperereza mu Cibitoke, kuko hariho abandi bahinjiye barambwira ijya mifuko tubona hajya ahantu, barambwira ibintu vy'ivyuma tuhabona bavuga ngo ni vy'amakazino, barambwira kijya kintu kimeze nk'ikibido bavuga ko kirimwo igitoro cafashwe, bambwira ati aho hantu ni mu cumba c'iperereza mu Cibitoke. Mudutunge murumva yuko kumbure ko Connection Pacifique afise itariko iratworohereza biguma bicika, ariko ngira mu kurindira twoba turaha amahirwe Dieudonné bashiraho ishize arisi mwo musubiramwo ka kabazo hanyuma akabarishura nako naye nabajije Pacifique mu kurindira ko ngira asubira kuronka connection nziza. Ego metre bashiraho sinzi ko nariko ndamusubiramo akabazo sinzi ko yariko aranyumva. Naringize nti hariho abahendwa bajanwa mu migwi itariyo, hakaba n'abahendwa baka amafaranga mu mugumwe 2 3 kandi bakabandanya bayatanga. Mwebwe ivyo byo guhendwa muri ubwo buryo abantu baguma bibwa icamaso kandi bakaguma babikora mu byo mubihinsiguriye. Metre bashiraho sinzi ko Sindiko ndamwumva yoba ariko aravuga. Oya nimwe twahaye ijambo kugira mu kurindira ko agaruka kubera ko connection yiwe yacitse ntitwaye ko turamwumva. Sinzi ngira ego mu kurindira ko dusubira kumutora neza mwoba murishura. Nari numvise umengo muhaye ijambo Alice kugira ngo abazi ikibazo yari yongeye ko kugira ndavyishure hamwe. Yacongeye ko sinzi ko mwacyumvise. Eka nukuri. Ngira mwo gisubiramwo Alice. Jewe nibaza ko mese bashiraho ariko aranyumva sinzi ko kimusubiriramo nibaza ko ari mikro amajwi yiwe ntasohoka. Okay. Ikibazo babajije Alice Dieudonné bashiraho ishize yongeye ko c'abantu batoza amafaranga bagatoza amafaranga bavuga yuko bariko bararondera gukora urugamba rw'umuheto, ico mu bivugako. Murakoze. Nk'umuntu naserukiye ishirahamwe Kavibe muri iki kiganiro, amakuru menshi twebwe turonka abakingiwe n'ibanga ry'akazi ndaja kwirinda kuvuga amazina, kuko usanga ari umuntu yagize ati byagenze uku ntabanje kumubaza ntivyokunda yuko ngira ico mvuze. Ariko imyaka myinshi iheze nibaza yuko yari ikwiye kubera ikigwa abantu benshi. Ikintu bashobora kuvuga cari gitangaje ni ikintu imbere yuko nshikaho ndi uno munsi nabaye mu bihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko vyinshi. Hariho rero igihugu kimwe co muri Afrika y'ubuseruko haje umuntu yigira ngo n'umupatiri avuga ko ashigikiwe na famille royale yo mu Bwongereza, ko ariyo yamureze, ko yamwadopse. Arashika muri ico gisagara co mu bihugu duhana imbibe, aregeranya abantu akavuga yuko afise ibintu vyinshi ashoboye, ariko mu nyuma basanze ubwo bupatiri ntibwari bwo, kwaba uko kuba adopte na famille royale y'Ubwongereza ntivyari byo. Mu nyuma yagaragaye yagiye mu Burundi yinjiriye mu mbonerakure, vyaravuzwe gose ku maradiyo igihe agomvye hari umukenyezi yahunze ku munsi wo kubaka,
uwo muntu yaraje aranasoma imisa abantu bakagenda kumviriza mugabo ukabona yuko kuri arotari byamucanze atazi ibyo ari byo urumva yakoze igihe kirekire ahenda abantu benshi urumva nk'abo abo yahitanye ari benshi cyane rero ikintu natanguye mvuga abantu kubera izi ngorane nyinshi igihugu kimaze imyaka gicamwo hari umutama nigeze kubazana mbwira mbega ibintu by'uko abantu basigaye bahemuka gose gusumba umuntu ugasanga umenga inda yaramurenze biva kuki we yambwiye ati kera umutima wari hejuru y'inda none ubinda kuri benshi yaragiye hejuru y'umutima ugasanga rero n'ivyo byo gutoza amahera hari ababigira bazi yuko atakintu bariko barategura mugabo bakagomba uburyo bwo kubaho kumbure hari ababikora bari bafise umutima wo guhindura ibintu izo nzira zose twariko turavuga asanga zirabananiza ariko je kintu nagomba kuvuga ni ikintu kimwe umuntu ntakwiye kuraba ngo mu karere vyagenze uko muri iki gihugu vyagenze uko muri iki gihugu CNDD yabifashe muri iki ibihe bigenda bihindagurika ku muntu atazi kahise aravye ingwano ya mbere n'iya kabiri y'isi yose abona umengo zirasa ariko ntizatanguye kumwe abazigwana naho basa na bamwe ntibari bamwe neza n'ivyagwanishwa ntivyari bimwe aya maroberiyo yabayeho mu myaka yahera nta WhatsApp yari bwazi murabona ingwano z'ubu urwego zigezeko ni ukuvuga hari ubundi buryo bwinshi bw'ingwano asymmetrique zishobora gutuma leta zifukama abantu batiriwe baragira ingwano nk'uko zishobora kuba zarabaye mu 1990 ni ukuraba noze na contexte géopolitique régionale internationale ibyo bintu byose umuntu akabanza akavyiga akabiraba iyo hari abavuga bati ntawoga mu mazi amwe naho uruzi ruba ari rwa rundi amazi aba yahindutse ayo mwe yozemwo haheze imyaka 10 kumbure ni waba wari muri basiruje amazi yarageze muri Mediterranee yarashikiriza hatandukanye rero ni vyiza yuko abantu biyumvira bakabanza bakaraba ibintu uko bihagaze hanyuma hari umuntu hari ikibazo mwari mwambarira ati mbega none intumbero ya leta yo gushinga iyo migwi yo gukora ivyo byose niyihe inyungu niyihe ingorane dufise kubisanzwe igihugu cose nibisanzwe ko kigira iperereza ingorane dufise nuko uko intwaro bayumva mu gihugu babona yuko ari ikintu umengo c'ingaruzwa muheto bafata bonyene utavuze uvuze ibyo batagomba bakamwica amahera y'igihugu bayasesagura baja guhiga umuntu yivugira kuri za YouTube umunyagihugu mutoya ugasanga nk'umuntu ivyiyumviro vyiwe abibasanza ngaha ku radio nahamo abo mwiperereza nababonye barimwo ngaha bariko barandika ugasanga birwa baratanga amahera ngo baje kumviriza umuntu baje kumviriza icyo yiyumvira ibyo yiyumvira bivugira ku mugaragaro uno munsi kubisanzwe nivyo ibihugu byose birafite iperereza aho bigerageza gukingira inyungu z'igihugu aho bigerageza kuraba ingene igihugu cotera imbere yaba Burundi bufise iperereza rikomeye baba baragiye kumenya ingene ibindi bihugu vyitunganya bikaronka igitoro yaba Burundi bufise inzego z'iperereza buba bugenda kumenya ingene ibindi bihugu biri enclave bifise amaresources abayabaye bishobora guteza imbere ibihugu vyabo uno munsi iperereza rigeze aho rigira uruhara mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu aho bagerageza bakaraba bakavuga ati igihugu kiriko kigenda habi byiza umuntu yari kugira ukusinzi ko mwibuka urwandiko umukuru w'iperereza ry'u Burundi wo muri 2015 yari yandikiye inkuru nziza ahanura kubera yamaze kuronka amakuru atandukanye
akagerageza ati reka turabe dukinge igihugu ntikigwe mu manga. Ubu rero iryo perereza jewe narutse mu myaka ya 90 kumva za 95 bavuga ngo ikibazo ngo c'igisoda. Iryo perereza uno munsi ni iperereza ry'umugamba, aho kurondera ingene igihugu cotera imbere bagomba guhiga umuntu wese atavuga rumwe n'ubutegetsi, bakingira ubwo butegetsi bikumakumire ko byose naho igihugu coguma kigwa mu manga. Inyungu yabo rero ni ukugumana ubwo butegetsi, n'ata ubutegetsi bugerageza gufasha abarundi, ahubwo ari ubutegetsi bafata nk'ubunyagano, abarundi bakaguma basubira inyuma nk'ibirenge. Inyungu yabo rero ni ugukingira ubwo butegetsi bwabo. Ibyo rero bitegerezwa guha icigwa umuntu wese yubahuka kuvuga, akamenya ko ubwo butegetsi ayo mahera yose banunuza mu Barundi, aho kuyakoresha mu iterambere, aho kurondera amakuru yofasha igihugu mu gutera imbere, bayarondera mu guhiga abarundi bandi babona yuko igihugu categerezwa kuva aho kiri kigatera intambwe. Murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Akabazo nari nababajije Pacifique vyacitse mugeze muriko murasigura yuko ifoto mwerekanye mu makuru mwatanze kuri barya abantu batanu bafashwe yuko mwarose ubuhamya yuko ari mwiperereza mu Cibitoke, ariko hari akabazo mutari bwishure ngira nako ngira mwariko muragasoza intumbero ya leta n'inyungu yayo inyuma y'ibi vyose. Narirya twumva no mu bafashwe harimo umuntu wo mu Rwanda, kandi imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ikaba itari isanzwe imeze neza. Ego nari namaze kuvuga nti intumbero nyamukuru ubona iperereza rikoresha mu gushinga bene iyo mihari ibitariyo, navuze icambere ko ari uko kurondera amakuru y'iyindi mihari, mbere no gusoma urusaku no mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwa kabiri navuze ko babikoresha mu gusambura iyo imihari iba yamaze kubaho, no kwica nk'ibikorwa iba yateguye ibitero cyane cyane. Ariko icya gatatu rero naringeze ko nagize nti uravye nk'ayo ma audio basavye mukuru wa Eruwa ko abakorera, urumva neza ko tutotangara ejo aho bukera twumvise bajya abantu bafashwe babashyize nko kuri za televiziyo kugira ngo bagirize igihugu kibanye. Twarabibonye ko ivyo navyo bagiye barabikoresha nta zimwe mu nzira zo kurondera ivyagiriji bashira ku mubanyi. Nk'ubu muri kino gihe ubona ko imigenderanire imeze uko imeze, bashobora kuba bagira bati inzira imwe yo kushobora kubangamira n'ico gihugu nuko naco twitwara mu nzego zitandukanye twerekana ko ari igihugu kidashaka amahoro mu karere, bakaca bagwiza bene ivyo bintu. Ico kirimwe mu byo nibaza ko bashobora gukoresha bene iyo mihari. Ego, akabazo kanyuma muri babiri kugira ngo duce dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro. Pacifique nazo cyo kimwe na Bashirahishize ngira ushaka araza gutangura kwishura. Mukanya Dieudonné Bashirahishize aratanze akaroro ko mupatiri nubwo atamvuza izina yitwa Beni, yaje i Kigali avuga yuko afise umugwi w'abagwanyi, mu nyuma ahereza i Burundi, yaratashe. Uno munsi hano i Burayi kuva ifoko dikoze ikiganiro kubijanye n'amayeri y'iperereza, haravugwa abarundi benshi baciye mu buhungiro mu karere ka Afrika y'ubuseruko, no kuvuga mu bihugu bibanyi. Uno munsi bari mu Burayi, bari muri Canada, bari muri Amerika, bagenda i Burundi mbere ugasanga bagendanirwa n'abapolisi. Mbega abantu mwe nabo umuntu yobamenya gute, yobikingira gute, mwofasha gute abo bantu kandi bafashwe kugira ngo ntibagirirwe nabi mu gihe babaguye mu mitego mwe niyo? Reka mpere kwa Dieudonné Bashirahishize. Bashirahishize sinzi ko muriko muranyumva. Kumbure ko nimba atari karanyumva Pacifique mwotangura kwishura. Ndabumva. Ego mwishure. Ico kijanye n'abantu bari baraciye mu buhungiro bakaja mu bihugu vya Burayi, ubu bakaba bataha, bakaba bagendanirwa. Urumva inyishu abo wamaze kwitanga. Ni ukuvuga ko burya ijoro ryanse guca bavuga ngo risubiza umugabo ku bwaraye, atari umugabo afise ama principe.
hari benshi bama babona yuko ibintu bitegerezwa guhindukira umwanya bavyifuza. Ibintu urashobora kuba wifuza yuko bihinduka, hanyuma hariho abaca bagira bati ko bimaze iki gihe cose, reka mpindure ndabe yuko nokwiyegereza ubwo butegetsi, nshobore gusubira iwacu, nshobore gusubira mu vyanje, na cane cane ko ubutegetsi ubona bwangaza, bukomora, bukanyaga umuntu atavuga rumwe nabwo. Rero hari abantu batewe ubwoba n'ivyo. Gusa hariho abagenda bagasubirayo bagahora bagasubirayo kubera ubwoba kugira basubire mu gihugu, ariko hari n'abasubirayo kubera bakoreshwa, kubera bashobora kuba baranakoreshwa na kera, ugasanga umuntu agiye kubamenya mu nyuma. Twebwe rero nk'abantu bari mu vy'agateka ka zina muntu, inzira z'inguvu sizo nzira dushira imbere mu bijanye n'ihinduka mu vy'intwaro. Inzira dushira imbere ni inzira zindi, ariko tukavuga tuti uwo muntu wundi ashobora kumva ko ashobora gufata izo nzira, kubera na zone umukuru w'igihugu c'Uburundi niwe yigeze kuvuga, ndayishimiye, avuga ati kugira ngo abanyagihugu ntitubategeke gufata ingingo zihambaye zo kwikura kw'intwaro y'agacinyizo mu gihe atayandi mayira namwe basigaranye, abantu bo kwiyumvira iyo ngingo no kumenya yuko ari ingingo ihambaye. Bamaze kwiyumvira no gufata ingingo zihambaye. Abo bantu rero twobamenya gute? Ni kirya umuntu yavuze, turabazi, baruzuye hirya nino, gusa uko bafise abo bakoresha ni ikintu gihambaye yuko nawe ukeneye kwikingira uronka abo ukoresha. Aha abenshi iyo tutaba dufise amakuru ava no muri izo nzego z'iperereza nyene, ntituba twarashoboye no gusohoka igihugu ngo duhunge, kuko usanga baca mu mayira menshi, baca mu nzira no mu vyatsi, bagerageza uburyo bwose kugira ngo umuntu bamugirire nabi. N'ubu rero ntibaryamye, ariko imigambi mibisha kenshi ntumenye ikiyiburijemwe, ntumenye ikiyibuza. Rero bariho bampemuke ndamuke ni benshi, ariko iyo bageze muri ibi bihugu barabigira bageguza, kuko hari uburyo bw'umutekano usanga bukomeye, aho usanga benshi bakurikiranwa ku buryo bashobora gukinga bene ayo mabi ataraba. Ariko ni ikintu gihambaye yuko umuntu utavuga ngo ndamuzi, ngo ni mwene wacu, ngo ni mwene data wacu. Twaramenye abantu mu myaka yaheze kubera ingeso mbi yo gusaba no gusega, aho umuntu usigaye umengo nta kindi kintu comubeshaho adafukamiye leta kugira ngo bikundwakaze. Vyarashitse ugasanga nk'umuntu yagurishijwe na mwene wabo, kavuga ati hari umuntu yari yaragiye muri ibi bihugu, none yagarutse, ntituzi ivyamuzanye, azoheza dukwegera. Hanyuma mu nyuma ugasanga baratohoje, basanzwe uwo muntu nta ngorane n'imwe, bacamubwira ati rero hajya wagire wicwe na mwene wabo. Ivyo vyashitse ku bantu benshi. Rero ni hajya navuga nti kugumana amakenga. Hanyuma bene izi ntwaro zikoresha igikenye, zikabona ko zizoshigikirwa n'iterabwoba n'ubwicanyi, iminsi yazo nazo ntiziba ziyizi. Abantu rero ntibohemuka, boraba cane cane bakamenya yuko igihugu c'Uburundi kizoguma cubakirwa kuri irya mico n'akaranga y'ubuntu, y'ubushingantahe, yo kudashigikira ikibi kubera inda, kuko uheza kugoka ibigori bikera.
abo bose bariko baragerageza uno munsi badandaza bene wabo kugira ngo bashobore gukundwakazwa n'ubutegetsi, ejo bundi tuzohura igihugu carasubiye ku murongo, hamwe basigara babura aho baca, abantu babacira umukenke. Harya ikintu co gucira umukenke kera abarundi bagira carasubiza umuntu ku murongo, akambwira ati wewe uzodusubiramwo warasabye ikigongwe. Abo bantu rero bose uno munsi bakomera amashi abica, bakomera amashi abanyuruza, babagendanira, bakabona ko ariyo masabo yabo, bamenye yuko intwaro nk'izo zitigera zirama, zishobora kumenya ngo zizosenyuka ryari, ariko nta muntu, nta butegetsi bushobora gufata abanyagihugu nk'abaja imyaka myinshi. Ishobora kutaba mike ariko ntishobora kuba igihe cose. Abarundi rero bazosubirana iteka n'itekane, bazosubira biginane bafise intwaro ibubahiriza, ibafate mu kaniga uno munsi, imenye yuko uca bugacana ayandi. Murakoze. Murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Pacifique ngira sindinda gusubiramwo akabazo mwari mwakumvise.